Natasha tahuye gute? Natasha nakurikirana ibikorwa vyiwe ariko sinda ndamuzi vema. Ntashe muhira nyene mpejeje ikiganiro ntashe muhira. Johura na Natasha ariko agenda n'amaguru nanje ndi ku maguru ntiyari bwabe na la namba la boss cyo gihe arabona ko ari umuririmbyi afise vision umuririmbyi afise kubona kure cyane. Bakwita manager wa Natasha, mukorana gute na Natasha? Umaze kuba manager birarengeye urumva uba ujeje ubuzima bwose. Abantu benshi Rafa barifuza kumenya nkungaho muri Amical wahinjiye officiellement ryari hama Natasha ni giki catumye akugomwa mwatangiye gukorana na Natasha ryari? Jewe nakorana n'abarivyi bose atanumwe nkumiriye. Nukuri uri mu bantu bashingirwa inaye n'abaririmbyi bose bavuga ati Rafa yari umupromoter adasaba amafaranga kandi afasha mu watazi. Ego benshi turabafashije muri ico gihe igituma twabafasha batazi nuko muri ico gihe twaja mu studio. Muri kino gihe biratandukanye. Ico gihe twaja mu studio kurondera indirimbo shasha kandi ico gihe abaririmbyi sizi kuntu byahindutse. Ico gihe wavugana n'umuproducer yabana no munsi ufise ibikorwa ivya akakumvisha kumva 1 2 3 4 yaheze none ili liste yaheze kama flash kazigushirira ukacukenda kuzivuza muri ivyo umva gusa indirimbo uriko ravuza ku radio atazi ukuntu yashitse umviriza ibikorwa byiza ukacuyivuza. Indirimbo nyinshi zageze zirahitinga muri ivyo abaririmbyi benshi cyane twage turafasha. Natasha ubwa mbere ari mu baririmbyi ba mbere batanguye ikiganiro cy'iwanje cha Honflepa cyo ku radio. Ndibuka ikiganiro cya mbere cabaye cha member amwe na Eddie Kamoso ico gihe akora kuri Rema ariko bari muri mu Rwanda. Ikiganiro cya kabiri cyari ikiganiro cya Sugu J. Ikiganiro cya gatatu cyari cya Natasha. Urumva Natasha tahuye gute? Natasha nakurikirana ibikorwa vyiwe ariko sinda ndamuzi vema nicyo bwana hure. Ico gihe we yaba mu bwiza baba mu bwiza kuri 10 nje naba mu bwiza kuri 5. So ntashe muhira nyene mpejeje ikiganiro ntashe muhira Johura na Natasha ariko agenda n'amaguru nanje ndi ku maguru ntiyari bwabe na la namba la boss cyo gihe ave maragenda n'amaguru yaragiye kuri la bis. Natasha twigeze guhurira kwa DJ Magos azanye indirimbo yakoranye n'umuntu w'umunyamahanga ngo nizuke baranu ku mazi azanye CD kwa DJ Magos turaraba yari yarakoze za mawe mwiza. Ico gihe vraiment ntibwabe la namba la boss yarakiri nyine la Natasha nyine Natasha yarafise vision cyane yarafise vision. Hanyuma turahura ndamubwira ati ndagukeneye mu kiganiro ashambwira okay nta kibazo ndatori nimero yiwe yari Lendi. Ico kiganiro kindi cyari kuba Lendi gikurikira anambwira ntangorane kuva ngaho niwe twase tutangura namusaba nzana indirimbo zawe kuko bisanzwe ntabwo kuzivuza kuri radio kuri televiziyo bino nk'ivyo turabandanya nyene tukorana neza. Yego kumbure Natasha nawe nyene arashobora kuba yarabonye ikintu muri jewe ariko gusa ndibuka nije na mwegereye Natasha ndamubwira ati nta kuntu muri ico gihe hari muri 2014 mu mpera ndamubwira ati nta kuntu tokora ko narabona ko ari umuririmbyi afise vision umuririmbyi afise kubona kure cyane nakuntu tokora ibiruta ibyo twara dukora kumbure ndabikora ariko kandi tokora kurushiriza mu gukuza izina ryawe mu ndamwereka ibintu bimwe cyangwa abantu kuntu bakora. Hanyuma taravuga ati nta kibazo turatangura gukorana mu mwaka wa 2014 hama birabandanya bishwe no munsi kumbure arashobora kuba yakoranye n'abandi avant jewe ariko sinabimubajije. Gushika no munsi turakorana na Natasha kandi murazi neza ko dukorana neza. Hariho ibitari banga kenshi abantu barakunza kubivuga bakwita manager wa Natasha, mukorana gute na Natasha? Hama ucu usigurira n'abantu kumbure akamaro k'umuririmbyi kuronka umuntu bakorana nkawe icyo mushaka kumariranira mwese mu mande zose. Mukorana gute na Natasha? Bakwita manager, eske manager bameze gute canke utandukanye na attaché de presse bimeze gute? Mu gihe ukora nka attaché de presse no kuvuga
mu bindi bihugu by'abanglofone bashobora kukwita press manager, kuvuga ubujejwe umuririmbyi mu kote yiwe yo kumenyesha amakuru, kuvuga ikintu cyose kumupanga ibiganiro, kumubrandinga mu mapromotion, ibintu nk'ibyo, ari igihe useruka ibintu nk'ibyo. Ariko umaze kuba manager birarengeye, urumva uba ujeje ubuzima bwose bw'umuririmbyi, uvuga utegezwa kumenya ikintu gishobora kumuzanira akairere, kavuga ati ibintu bikore, ibi bikore. Hariho ibijanye no kurondera amamarché y'umuririmbyi, kuyadefanda, ibintu nk'ivyo. Hariho n'ivyo byose byo kumenyekanisha amakuru yiwe, ibidoke byose urabishira hamwe. Gusa abandi bamaze gutera imbere cyane, usanga mu muririmbyi umwe ashobora kuba afise aba manageri nka batatu canke bane, niyo usanga umwe ajejwe ibiteramo, uwundi ajejwe kumenyekanisha amakuru, uwundi ajejwe kumbure studio session, n'uwundi yoba ajejwe marketing, ibintu nk'ivyo. So natwebwe ariko muri management yacu turafise n'abandi bajejwe ibi na biriya, ariko jewe ndi umumanager. Ego hama harawe bumva ngo manager, hajye ni manager ni wategeza gutanga uburyo gusa cyangwa urashaka kumanaginga uburyo bw'umuririmbyi? Mu bisanzwe ariho abantu kenshi barabyitiranya, ni nka bijya tuvuga tuti umuproducteur. Mu bisanzwe umuproducteur ni umuntu afata umuririmbyi akamuha uburyo uwo muririmbyi kugira ngo ashobore kugenda imbere. So ariko umumanager nawe, umumanager niwe ashobora ari umuntu ari strategique muri team, abona ikintu mushaka gushikako niki, hanyuma ukamenya rero kugira ngo ushike hariya iminyuro yose ushobora kunyuramo gushika mushike hariya. Urumva rero si uburyo abantu bose wewe manager wa Natasha, ewana sasa wewe Natasha ni la boss, wewe ni la boss for 5, wewe ni la boss for 5. Urumva acha ashaka kwitiranya ibintu. Oya, nitwe dupanga akarere kose kumuririmbyi, ukuntu ashobora kugenda neza cyane mu kazi kiwe. Kenshi muramubona Natasha agiye ahantu, Jenny tora tujyana na Natasha, murabibona. Kubera iki? Kubera muri icyo gihe mba niko ndaraba ni giki umuririmbyi wanje aje ngaha yo marira, yo kwimarira cyangwa yo marira management iwacu. Ari igihe nshobora kugenda ahantu hanyuma nkaca naha Natasha yategezwa kuza ariko ntiyaje. Kubera iki? Kuko ko nabonye bijya bintu nta kamaro vyomugirira. Ego kumbure turiko turabananye ikiganiro ca PPF show c'ubuzima bwa Rafa, ariko nivyo vyari ibintu abantu bakeneye kumenya.